Muraho neza mwese bakunzi ba Kivora Media, nitwa Venusta, ndabaramukije kandi ndabashimira kuba mwahisemo gukurikira Kivora Media. Hari abantu usanga binjiye ahantu hose bakubahirizwa, amajambo yabo agafatwa nk'ay'agaciro, kandi niyo bahoze gusa abantu bakabubaha. Ariko hari n'abandi usanga bagerageza gushimisha bose, bavuga cyane, bakora cyane ariko ntibaronke icubahiro. None icubahiro kivahe? Mbega kiva ku mahera, ku butunzi, ku mwanya umuntu afise, canke hari ibintu umuntu ashobora kubaka muri kamere yiwe bigatuma yubahwa aho aja hose? Muri iki kiganiro c'uyu munsi tugiye kuvuga ibintu bitanu bituma umuntu yubahwa. Ivyo bintu ntibisaba kuba uri umutunzi canke umutegetsi, ni ingeso n'imico umuntu wese ashobora kwiyubakamwo, maze abantu bakamwubaha bivuye ku mutima. Nugume unkurikirana gushika ku musozo, kuko iki kintu ca gatanu nico abantu benshi bibagira, kandi nico gituma umuntu aronka icubahiro kirama. Nimba ukunda ibiganiro bigufasha kwiteza imbere, ntuzibagire gukanda subscribe, ushonde na like, usangize na bagenzi bawe kugira ubutumwa bwa Kivora Media bugere kure hashoboka. None rero, reka dutangure, twihweze ibintu bitanu bituma umuntu yubahwa. Ubu rero twinjiye mu ngingo nyamukuru. Iyo twumvise ijambo kubahwa, hari abaca biyumvira amafaranga, ubutegetsi canke kuba uzwi cyane. Ariko mu buzima bwa misi yose, abantu bubaha cyane umuntu kubera ingeso ziwe kuruta ubutunzi afise. Ikintu ca mbere, kuba umuntu w'ijambo. Ikintu ca mbere gituma umuntu yubahwa ni kuba umuntu w'ijambo. Iyo uvuze ko uzokora ikintu ukagikora, iyo uvuze ko uzoshika isaha kanaka ukagerayo izo saha nyene, iyo utanze isezerano ukarirangura. Abantu bizeye umuntu adahindagura amajambo yiwe, iyo bavuga bati yabivuze rero bizoba. Ico ni icubahiro nyaco. Ntibisigura ko utazokwigera wibesha, ariko bisigura ko uba inyankamugayo. Iyo habaye ikibazo urabisigura aho kubesha. Baza wewe nyene uti abantu bamenya ko nshobora kwizigirwa. Niba inyishu ari yego, uba watanguye kubaka icubahiro. Ica kabiri, kubaha abandi. Ntushobora kwipfuza kubahwa kandi wewe udashobora kubaha abandi. Kubaha si ugutinya umuntu, ni ukumuha agaciro nk'umuntu. Ubaha abakuruta, ubaha abo mungana, mbere ubaha n'abakuri musi. Hari abantu bavuga neza gusa imbere y'abakire n'abategetsi, ariko bagatuka abakene canke ababakorera. Bene abo ntibaramba bubahwa. Umuntu yubahwa ni uwubaha bose atakurobanura. Ijambo ryiza, intwengo, kwumviriza abandi no kutabatyoza nivyo vyubaka icubahiro. Ica gatatu, kwicisha bugufi. Hari abatwara nabi kubera bumva ko ari abo bazi byose. Ariko abantu bubaha cyane, umuntu yemera kwiga, yemera gukosorwa kandi yemera iyo yibeshe. Kwicisha bugufi si ukwibona nabi, ni ukumenya ko naho woba ufise ubumenyi bwinshi, hari ico abandi bashobora kukwigisha. Umuntu ashobora gusaba imbabazi iyo yakosheje, ntatakaze icubahiro, ahubwo arushiriza kukironka. Abantu bose bakunda umuntu atagira ubwibone. Ica kane, kugira indero no kwifata. Hari igihe umuntu ashobora kurakara, ariko icubahiro kigaragarira mu buryo yifata. Umuntu yubahwa ntaca atukana, ntagwana ku kintu cose kandi ntafata ingingo yihuta kubera ishavu.
ategura amajambo yiwe, atekereza imbere yo kuvuga. Abantu baca bavuga bati uyu muntu afise indero. Indero irusha ubwenge agaciro mu bihe vyinshi. Kumenya kwifata mu bihe bigoye ni kimwe mu bimenyetso vy'umuntu ukuze. Ica gatanu, gufasha abandi ata nyungu ugamije. Icubahiro kirakura iyo ufasha abandi utarindiriye impembo. Hari abantu bakugirira neza kubera bakeneye ikintu kuri wewe, ariko hari n'abafasha kubera umutima mwiza. Abo bantu ntibibagirwa. Nimba ufise ubumenyi, ubusangize abandi. Nimba ufise ijambo ryo kuremesha, rivuge. Nimba ushoboye gufasha umuntu mu ngorane ziwe, mube hafi. Ivyiza ukorera abandi nivyo bizotuma bakubaha mbere n'igihe utari kumwe nabo. Nk'uko twabibonye, icubahiro ntikigurwa kandi ntigitangwa n'umwanya umuntu afise. Cubakwa n'ivyo ukora buri munsi. Nubaka izo ngeso zitanu: kuba umuntu w'ijambo, kwubaha abandi, kwicisha bugufi, kugira indero no gufasha abandi, uzobona ko abantu bazotangura kukubaha ata gahato. Ibuka ko icubahiro nyaco kitava ku majambo menshi, ariko kiva ku ngeso nziza zigaragara mu buzima bwawe bwa misi yose. Tugeze ku mpera y'iki kiganiro, twabonye ko icubahiro nyaco kitubakwa n'amahera, ubutegetsi canke kuba umuntu azwi. Cubakwa n'ingeso umuntu agaragaza buri munsi. Ibuka ibi bintu bitanu: ba umuntu w'ijambo, wubahe abandi, icishe bugufi, gira indero kandi wifate neza, fasha abandi utarindiriye inyungu. Ntugerageze guhatira abantu kukubaha, ahubwo iyubakire kamere nziza, maze icubahiro kizokwironderera ubwaco. None ndagusigiye ikibazo: niki muri ibi bintu bitanu ubona ugikeneye gukorerako cane kugira urushirize kubaho? Andika inyishu yawe mu gice c'ibitekerezo commentaire. Nzohimbagwa no kuyisoma no kuganira namwe. Nimba ikiganiro cakugiriye akamaro, ntwibagire gukanda like, ugisangize inshuti n'abagenzi kugira nabo bungukire kuri aya majambo. Kandi nimba utarakanda subscribe kuri Kivora Media, nikiye utegereje? Kandi kanda subscribe wongere ukande akamenyetso k'akazogera kugira uzokwama uba uwa mbere ukuronka ibiganiro vyacu bishasha ku bijanye no kwiteza imbere, amateka, inyigisho n'ibindi vyubaka ubuzima. Jewe ndi Venusta, ndabashimiye cyane kuba mwagumanye nanje kuva ku ntango gushika ku musozo. Mugire amahoro, mugire ubuzima bwiza, kandi mwame mwubaka kamere ituma mwubahwa aho muri hose. Turabonana mu kindi kiganiro. Mwari kumwe na Venusta.